bene wacu bavukanyi namwe mwese turi ku rubuga rumwe rwa BF. Ivyerekeranye n'ibi bibazo vyo muri kano karere kacu, ni ibibazo vyatanguye kera cane nk'uko bamwe mubizi n'abandi mutabizi. Urabona, guhera itariki 9 Gitugutu muri 1962, itariki 9 z'ukwezi kw'icumi, abatazi amezi y'ikirundi Gitugutu burya n'ukwezi kw'icumi, muri 1962 niho igihugu c'Ubugande cyabona ubwigenge kibifashijwemo no kwita impirimbanyi bita Milton Obote. Uwo Milton Obote nawe yari muri iriya myaka ya Prince Louis Rwagasore, ba Patrice Lumumba, ba Kwame Nkrumah n'abandi. Ubu rero kuba muri kiriya gihe nta bantu nta cyemerwa kuba ngo hemere ko hari harabaye muri diaspora mu Burayi barahashize ikintu cyo donc Union Africaine, yo kuvuga abajenesi bose muri Afrika bari muri diaspora, kuba barashizeho ikintu cyo gufatanya kuvuga ati igihugu kizobona ubwigenge imbere y'ibindi vyose, gitegerezwa gufasha ibindi bihugu bikurikira kugira ngo bibone ubwigenge, bone independence. Muri Bukagana niyo yaba igihugu cya mbere muri Afrika yabonye independence, ibindi bigenda bikurikira. None rero uwo Milton Obote amaze kubona ubwigenge muri 1962, ipuzari tariki 9 z'ukw'icumi mu 1962, niho yabona ubu perezida. Ndikombaye perezida rero na bimwe twari twarumvikanye ko nk'abanyeshuri bose bari muri diaspora bo muri Afrika ture ku cyumviro ko ari gufashanya, niyo yashimishijwe n'ukuntu muri Afrika y'Epfo abazungu barimo bacura bufuni na buhoro bene wacu babirabure bo muri Afrika y'Epfo. Habaye inama nimba ntibagiye muri Singapore, muri ibiya bihugu vyo muri Aziya, y'abanyabihugu byo muri Afrika muri icyo gihe baramaze kugira ubwigenge. Icyo gihe hari muri 71. Ba Obote rero, ba Milton Obote yari muri iyo nama mu kujya kwiyamiriza agacinyizo k'abazungu barimo bakora muri Afrika y'Epfo. Kubera ivyo abazungu ntivyabashimishije, baciye bafata uwahagarariye abasirikare muri icyo gihe. Milton Obote yaramaze imyaka hafi 9 ategeka Ubugande. Bafata chef d'état major uwo bita Idi Amin Dada. Ubwo hari itariki 25 z'ukwa mbere mu 1971, niho uwo General Idi Amin Dada yakubita coup d'etat ya Milton Obote. Ubwo ava muri iyo nama niyongeye asubira i Kampala cyangwa ngo aje mu gikandakire mu Bugande. Yaciye ahungira muri Tanzania. Yahungiye muri Tanzania ku perezida icyo gihe bamwita Julius Nyerere. Amaze guhungira muri kire gihugu, kuko bari babonye ati uyu muntu se akubise coup d'etat y'umuntu yashatse independence, ngo nuko agiye guharamira inama yari ihuje abakuru b'ibihugu bagwanya agacinyizo muri Afrika y'Epfo. Ubwo nibwo Nyerere yamuha ubuhungiro. Amaze kumuha ubuhungiro,
agakomeza gushaka kugira uburyo bwose bushobotse yoja mu Bugande kugira ngo abandanye cya kintu bari barashizemo cyo kuvuga ati ibihugu byose bibonye ubwigenge bitegeza gufasha ibindi bihugu navyo bikava mu bukoroni. Noneho ko bitari byaramworoheye agaca afata abantu bari bafise ama ideology yiwe bakamufasha gutangura kugwanya ubwo butegetsi bw'uwo umunyagitugu aramaze kumukura ku butegetsi wo bita General Idi Amin Dada. Sinzi abantu bese baca bamwumva. Uwo mu general rero ko yavuga ati ni jewe tindakaze ndakomeye nagwanye no mu ngwano y'Abongereza ndabafasha mu gisirikare cy'Abongereza. Abongereza bari bamukunda cyane, bakunda n'ivyumviro vyiwe y'ukuntu we ateme yari yabaye nk'iki kintu kiki ibi bijuju byo muri Afrika bireba inda zabo gusa bikaharana inyungu z'abazungu. Ntamenye ko ari limite mu byaharanira. None havuga ati bajya abantu z'abantera bava muri Tanzania, tirekana Tanzania ndayitere ngene ndabasangiyo ndabarandure. Nuko Tanzania rero mu gihumbi inkuru y'umwana isubira inyuma habaye inyuruzwa ry'indege. Inyuruzwa ry'indege muri 76 y'indege y'Abafaransa Air France. Urabona muri ibingwano zo muri ntuze Israel na Palestine zabaye kuva kera ku gihe cy'uwo bita Yasser Arafat. Ivyihebe byo muri Palestina byafashe indege birayinyuruza, binyuruza indege yo muri kompanyi ya Air France harimo abanyisraeli benshi, birayinyuruza bijyana muri Tanzania muri ntuze Entebbe mu Bugande, bijyana mu Bugande. Bimaze kwijana mu Bugande ivyo vyihebe Idi Amin aravuga ati aba nabo ni bene wabo b'Abisilamu bacinyijwe tireka ateruriza aba bantu bose bari muri iyo ndege, arabateruriza banga kuvamwo. Banze kuvamwo, ariko muri icyo gihe banze kuvamwo banze kurokorwa mu Bugande habaye igikomando cy'abantuze cyo muri Israel nicyo cyaje kugira ngo kibohoze izo mfungwa zose. Abavyibuka muribuka n'uwo umukapiteni avukana no premier ministre wo muri Israel ubu niho yaguye, umuvukanyi wa Benjamin Netanyahu yari kapiteni icyo gihe muri mu gisirikare cya Israel, niho yavuye mu kujya kubohoza abo banyesirayeli bari bafatiwe Entebbe mu Bugande n'ivyihebe. Ariko baravuga bati wowe ukaba perezida ugafata ivyihebe, ukemeza ko ivyihebe, urabona abazungu harimo abanyamerika harimo abanyisirayeli, bavuga ati ugafata ivyihebe ukabeha indaro, ati uyu nawe nta kigenda cyateza kumukuraho. Niko rero hubutse igitero, yatangura gutera, baza batera ubutero shumba, ariko bigeze muri 78 Idi Amin Dada yataka Tanzania, ateye Tanzania kugira ngo bwa butero shumba buburizemo byo bwa rebere bari bashigikiwe n'uwo bita Milton Obote n'abandi bose bari bamushigikiye. Noneho bafata icyo bita ngo kikosi maalum, bega ingabo zihuriyemo n'abantu benshi, leta ya Tanzania n'inyeshamba zagwanya uwo Idi Amin Dada. Idi Amin Dada barat amaze gutera ingwano ntiyanamaze n'umwaka. Iyo rero harimo ba Milton Obote, harimo abasirikare ba Museveni, impunzi z'abanyarwanda zari muri Tanzania zahunze muri 59, bose binjira muri icyo kintu bise ngo kikosi maalum cyo kujya gutera Idi Amin Dada. Baramutera, inyuma y'ukwezi barageze i Kampala muri 79 bamukuye ku butegetsi kandi atanguje intambara 78 nyuma y'umwaka. Baranaze gutanguza, amaze guhunga 79 arahunga, afata indege arahunga, kuko afashe indege yamaze guhunga agenda za Libya, ahungira muri Libya, nyuma aja kujya muri Iraki. Avuye muri Iraki aragenda abona muri Iraki ntakigenda vayo, ajya muri Arabia Saudite kubera ari abacuti ba Amerika, akaba n'abacuti ba Israel. Baramubwira bati wowe rero kugira ngo tuguhe ubuhungiro hano nuko wemera usinya amasezerano y'uko atabwo uzosubira kujya gukora politike mu Bugande
cyangwa se ngo ujye gufasha abantu bajya gutera leta y'Ubugande. Uwo General Idi Amin Dada abona nta mbere nta nyuma tinakarane muri bene wacu b'abisilamu, aca yemera kuguma rero muri Arabia Saudite. Kuva muri 79 yahunze Ubugande, ubu yaguye muri Arabia Saudite mu myaka y'ibihumbi 2003 kucyo ntihamaze kwitabira Imana muri Arabia Saudite. Urumva uwo rero uwo bita Milton Obote ubwasubiye ku butegetsi mu Bugande. Amaze gusubira mu butegetsi mu Bugande kubera abantu bari kumwe ari ibintu cyakiyungo kikosi manu y'abantu imigwi myinshi yagwanya Idi Amin Dada, ntibyagiye uko bumvikana ngo agume ace ku butegetsi amara igihe. Ntiyamaze n'igihe inyuma y'amezi 6 baciye bamukubita kudeta n'undi bita 79 yarategetse kugera muri 70 hafi 85 arategeka pe kuva 79 kugera 85, ariko hakaba harunwa abantu bafashana muri cya kikosi marumo bakaba batishimira ubutegetsi bwiwe. Nanone bavuga ati uyu muntu abazungu bakaraye bati uyu muntu yasubiye kuri bya byumvire bye bya mbere zo muri za 65 62 65 kiza muri za 71. Nuko bacafata abandi bari bamaze kongorerana umwuko ariwe bategeza bamuvane ku butegetsi kubera ibyo byiyumviro cya panafricanism cyari kikimurimo cyane, baca hinduza no bari bari kumwe nyene mu gihe cyo kuvanaho Milton Obote yamugize chef d'état major w'abasirikare bose mu Bugande. Uno bitarutwa bamwita nde Rutwa nimba rinde Rutwa Titus Kenu Rutwa Tito Kenu no Rutwa Tito Kenu yavanyeho Milton Obote muri bya bindi bari baragize ngo kikosi maalum baca bamuvanako kubera abazungu bamona ko hari imyivirumbugatanyo urunwaro rutakimukunda bamukoresha cyo kumwankisha n'abanyagihugu tiyigishije Abagande muri izi ntambara yaje agwana. Abagande benshi barapfiriye, ariko ko n'Abarundi Abanyarwanda bajya gupagasa muri za Bugande benshi baguye muri iyo ngwano aho bita za Cyaka za Kagera, niho baguye bajya kugwana. Urabona abantu bafata ingwano, umuntu wese babonye ari umuntu ahema amaraso n'importe ki yaba Rundi umunyarwanda umukongomani umutanzania uri muri ako gace baherere mu bose no gukukumba bakajana mu ntuze mu ngwano. Iyo ndabyibukana data wacu yaguye muri iyo ngwano yo mu Bugande. Icyo gihe bari abantu bari bagiye gupagasa, no bapapa bivuga ko baguye nyine Bugande kubera ibyo kujya gupagasa mu Bugande kuri iyo ngwano ya Tanzania n'Ubugande. Barayigwanye maze gusubira ku butegetsi, abantu benshi barapfuye barahaguye. None abanyagihugu batangura kumwinuba, abazungu batangura gushiramo ikintu cy'uruntu yo kumwinuba kubera abanyatanga kugira ibyumviro bya panafricanism bimwe ya mbere yari afise mbere abishatanga kubisubizako bamukubita kudeta. Ariko kubera abaturage abo bari kumwe bavuga ati uyu muntu nitamuvanaho abazungu barimo bafashe yenera, hari yenera y'ubita Yoweri Museveni yari iturutse nayo yari muri cya gikosi marama, ariko nayo itemera itashaka ko uwo Rutwa aba umutegetsi muri icyo gihugu. Amaze gukubita kudeta inyuma y'amezi 6 yonyene, yenera ya Museveni ikimuvana ku butegetsi mukurako. Ni naho rero hatangwe gusinywa amasezerano y'Abongereza Abanyamerika yo kujya kwigarura empire y'Abahima, empire. Niho rero habaye amasezerano guhera muri za 85 na 6 aho Museveni amaze kugira ku butegetsi. Niwe rero yagiye kugurisha aka karere kacu kose mubona, yitwaza avuga ati aba ba Milton Obote abo ba Rutwa Titus Kenu abo ba Idi Amin Dada bo bose n'abantu nibo barimo batumye Abanyisraeli bagwa hano n'Abanyamerika barimo bagwa hano kugira ngo politiki rero tuyizimanganye nuko badashobora kongera gukandagira ku butegetsi. Abari bari muri abantu ba Oboteman, abantu bari bashyigikiye uyu Titus Kenu, abo bari bashyigikiye uyu ntuze Idi Amin Dada.
benshi barishwe ku bwinshi baricwa, abandi babashira ku murongo, babashira bucece, baracecekesha, babashira mu gisirikare cya Buganda ati mugumaho nk'ibishitsi, ya mpete mushaka amagire, ariko ntagire umuntu n'umwe azosubutu anukira yegere kuri y'intebe y'uyu mugabo Museveni. Nuko rero iyo pacte ihera icyo gihe bamaze kwerimina de bantu bose bategeka Bugande, kandi nabo majorite ari nabo bene igihugu barabapfukamisha bashitsaho. Nuko rero Imana ibishaka tuzovugana n'ibi byerekeye bya Kongo, ukuntu birimo biza naho vyahereye. Noneho abazungu bamaze kwibona gutyo barareba ati ivyerekeye n'abakomuniste n'urugero ivya gikomuniste abanationaliste babona ko Afrique Australe abarusiya baje gutya baraza bafata ibihugu byose bya Sadeke babishiramo ivyumviro bya gikomuniste. Noneho nabo baca bahera hariya bazana bya vyumviro byabo, barimo baza bagongana, barimo biza baze kugira ngo barimo biza bizogongwana nyine muri Kongo. Urabona no 1998 ukuntu twakubitaniye muri Kongo bwari Buganda, Rwanda na biriya bihugu byose bya Somalia, bya Sudani y'Amajyepfo byose bari muri Kongo, bari ku ruhande rw'Abanyamerika. Sadeke y'Abarusiya nayo yari muri Kongo mu vyerekeranye no kugira ngo nabo badefande iki gice. Ariko muri Sadeke hari article ya 6 ivuga ko mu gihugu kimwe cya muri Sadeke gitewe byose bitegereza kuhagurukira bimwe bikaza. Noneho rero ivyerekeye n'imishikirano bakora imishikirano yo kugira ngo bapfuvye babe baprogresse nibagera gutya bumva ati Tshisekedi bamuvanye ku butegetsi baramuhinduye. Niko bakora iyo muri mu vyerekeranye n'intuze n'imishikirano bo ntibahagarika ingwano, bafata ya pra yo kugira ngo bakore distraction abantu mu ngwano, bagakomeza baprogressa, ukagira gutya kumva ati iruna karafashwe ugire gutya ubona ukuntu Tshisekedi umuntu bajyana muri hoteli ngo bakubitiye kudeta muri hoteli, urumva kugasuzugura muri hoteli, bagakora video mu buryo bwose, bafise uburyo bwose imbere n'inyuma. Ariko icyo nohanura nuko ingwano bo barimo bashaka kugira ngo amayeri bashiremo umuntu yumvikanyeho n'abasemu muri Sadeke bavuga ati ntiduteye Kongo ati hubu duhinda ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nibwo rero bakinje bashaka guhindura. None rero nataba amaso ngo agabe akoresha ingufu zose za gisirikare zishoboka, n'abashobora gukomanda wadakomanda akabana nta mukomanza akamushira ku ruhande agashiraho komanda, nazoshiduka nyene bigenza uko, kuko bo iyo bajya kugwana ni importe abantu bose bari bupfe, baba abanyagihugu n'abicyo b'igihugu cyose. Aba nibinywa amaraso, icyo bashaka nuko bashiraho ideology yabo nyene bakayitsimbataza hariya. Niko bameze. Ariko ibyo byose birimo kubarirwa mu kuntoke, tubihaye iminsi, bifite iminsi, birimo kubarirwa ku ntoke, kuko ibi byose tuvuga nabo barabizi, abatabizi nabo baravyumva. Niba bikurikiza nk'uko tubikurikiza cyangwa nk'uko niba bibona nk'uko tubibona, iyi ngwano intambara nta Kagame azoyitsindwa, Abanyamerika bazotsindwa, kuko iyo habaye resistance, urabona muri Afghanistan baragwanye imyaka 20 kubera resistance yari ihari, bahavuye bamaramaye ku manywa y'ihangu bahunze bagenda. None rero muri Kongo hategeza kuba resistance, uwo Tshisekedi Sadeke yivanye mu genda ikinyuma, ihagarare hariya. South Africa ifise technology, bafise iwe akorana n'Uburusiya muhe technology ya za drone n'amaradari yo kureba abantu bose babasya. Amerika kabona ya force yabo barimo baprogressa barahise zohindura uruhande, yemere gupfukama yumve ikore collaboration n'intuze n'iki gihugu cya Kongo. Kuko no murangura nuko vyabaye imyaka 30, iyo mvira imyaka 30 bagwana na Angola ngo bashireho Savimbi. Abarusiya bababeri bamba baja kuzana bakibeye, bafasha Angola, bafasha leta ya Angola n'umuhari witwa Empera wagwanira igihugu yagwanya n'uwo bita Savimbi muri Amerika bamushira kuri tapi rouge, kandi ari inyeshamba kuri tapi rouge muri Maison Blanche, bakamwakira kuri Maison Blanche kuri tapi rouge. Ariko bitewe na resistance abanyagihugu muri Australia bo muri Angola bakoze na MPLA, iyo yibeta ngo Mouvement Populaire pour la Libération d'Angola na UNITA,
baragwana rubura gica imyaka 20-30 bagwana. Abanyamerika babona ko atanyungu bateze, atansinzi bateze, bemeye gukora negociation yo kugira ngo bemere ko Savimbi atsindwa, noneho za pourcentage yabo bakazivana hehe mu maboko ya leta. Nuko inyeshamba zitsindwa ziba zishyigikiwe n'ibihugu bikomeye, gutyo nuko zikwanya mukazituza mukazikora ibishoboye byose imbere n'inyuma muri diplomasi no muri force militaire, mukabapfukamisha kuko ntibishoboka. Birababaje rwose kubona FARDC umusirikare wo muri armée régulière muri kino gihugu kimungwana tanti barafise bakamwana imbona ngo genda ku rugamba. Ubwo n'ubwicanye. None amafaranga yose Kongo ifite amaziki, amafaranga konzi kufise amaziki n'inyeshamba bose bafise za antibari bagena na za antibari, bagena na tekinoloji zo mu rwego rwo hejuru. None se wowe umuntu udakoze ibintu nk'ivyo wumva utegereje iki? Ntibazomurinira yuko manda yiwe ihera bamureberera gutyo gusa? Urabona babanza bagomeza baprogressa bafatira isagara, kandi CCRF yarasinye barimo bumvikana amasezerano. Urabona igihe FPR genda bita FPR yatera muri Kongo ku gihe cya Kabila agira amasezerano ibiganiro na Mobutu mu bwato hariya ntuze muri South Africa. Mandela arimo abumvikanisha, ariko ingwano bagumeza baprogressa. Yavuye mu biganiro umva ngo Kinshasa tombe yasugirijwe. Niyo Gisekedi nategereza gushakisha cyangwa guteba ngo ategereze arindire ko abo bantu bamusugereza bamwegereza bamwongera kumufata n'indi bisagara no kubavugutira umuti. Abarundi bari hariya ngo baza bamaye mantibare muri M23 barabizi ukuntu bazishira hasi ya mitraillez yacu, ukayishira hasi mukaborasi zo hasi kubaca amatsi, kubaca ibitsi numukarase hejuru zimwe zo guca ibitsi gusa mukabaca ibitsi. Abazorokoka ntawe uzonongera gusubira inyuma, bazokumva degugwe, mubashwiragize, mubashwize imisozi. Umusirikare nta kintu kimuryohera nk'amaraso, mubashwiragize, mubashwize imisozi, mubashwize ibishwaro. Ivyo bihweba niba babonye ivyabo bibananiye cyangwa se batabishoboye, bazotorongera bagende nkuko Laurent Nkunda yatorongeye akagenda kubera yararemerewe n'ibitero byamutera abi bose babakuye bari bose abasirikare bose wumva ngo Bahati uriya yacitse ukuboko, uyu mukoloneli yacitse ukuboko, wari guverineri w'Igoma bashizeho Igoma ngo ni Bahati bariya bose babaderoje muri 2012 bararaswa imbere n'inyuma baburi iyo baca, abandi bajya Buganda baje basubira mu Rwanda bace bapfa. Niwo muti nyakubahwa Son Excellence ategeza kumufasha akavugutira uwo muti, niwo muti kandi nabo barawuzi. Murakoze cyane.